Nk'uko musanzwe mumenyereye muri kino kiganiro cacu tuba turi kumwe n'abatware ndetse n'abenegihugu kugira bashobore kubaza ndizera neza yuko nabo nyene bafise byinshi biri ku mutima, bafise byinshi canke intererano canke utubazo dutandukanye kugira bashobore kutubaza abatware bagira ko bishura. Ewe akabazo nobaza nuko nk'umuntu arenganijwe kumbe ari umuntu muto kumbure bisaba yuko yoja nko mu masane n'ahandi ataburyo afise bwo kwiyunguruza yoheza akitura he yofashwa nande. Nibyo wantu nikora bariho mugabo iyo umuntu yagize ikibazo icyo nzi nkayejewe nk'umukuru w'umutumba nshobora kumufasha iyo nsanze ari ikibazo bisaba ko mbanza kumutwara kwa muganga nditanga nkamushikana kwa muganga yari ikibazo naho kijanye n'ivy'amatongo cyangwa amatata afatiye ku matungo jewe nyine ndamurangira ati nyabuneka amatati yayo janye n'amatongo uwo muntu ndashobora kumutumaho nkamubaza numva ari ibintu bisaba ko abandanya aza muri sentare ndamwandikira ikete cyanditse acabandanya yitura sentare mu gihe nibaze ko sentare uyu munsi tujya n'amahigwe zaregera abenegihugu hano hafi iyasha yegera abo nyene bakwanza bakagira gute bakamutunganiza nabo babona batabishoboye bakamubwira ati natwe turakunguruje aha naha tunone nkaco nk'ugwaruka nko kubibazo bijanye no kungwa n'ivyo by'amategeko tugwe tumamenga nk'ugwaruka tumenga ntibyo bidufata keshi na keshi biramuraba kubera ko amategeko agenga ingo n'imiryango arerekana yuko umuntu ategeza kubaka ari umusore afite imyaka 21 akerekana yuko uri umukobwa ugenda ku mugabo ufite imyaka 18 ivyo rero biramuraba kubera ko ashaka kuba atafite iyo myaka akagenda ugasanga asesagwa ibintu amafaranga yiwiwe ntumbura ko ategura ubugeni ukaza gusanga bamwanke yuko ubwo bugeni bwiwe buba kandi yaza kubimenya hakiri kare atari kurinda gusesagura ivyo bintu vyiwe. Icyo rero ni kimwe nkumbure ni nkurikizimbe kutayamenya ishobora kuciga iciza. Kibazo nanje nobaza nico kizanye nyene n'amatongo kuko hari gihe nyene usanga umuntu akurengereye umuntu muto nedafise uburyo kuja humurega ugahiga ukuntu woshika ku mutware ukavuga ati nene nkahayemwe ko nabwiye batonya bikabananira ndaza gushika ku mutware mukuru bigenze gute. Ndiyo buzenta hibambewe je uko ndabizi neza ngaha kuri uyu mutumba wo mu Gatare ngira amahigwe ni mutumba uri hafi na hafi mbere n'abatware bakaba bari impande y'abantu cyane niyo badutumyeho yavyanashyitse birakunda gushika gakeya neko ni gake cyane nk'ubu umuntu akaburana urubanza rw'itongo canke urubanza rwa mugenzi we n'uyundi hama hakabaho kutamwa icyegeranyo ati yewe nashaka kunguruza uko ndabona umenga ibyo mwangiriye zisawa hama hakabamwe abantu baca bavuga ati icyegeranyo ntituguha nkumbure kubera kutaduhaye agacupa mugabe ivyo rero yashikiriye n'ingoga ngaca bimbarira ati je banyimye icyegeranyo ku mpamvu nizi je nizere ko abamaze kunshyikira ndabatunganiriza cyane mbere iyo nsanzira ari kindi nanjye kindengeye niyo mpamvu wumvise ko ari amategeko agenda ararutana asumbana ndashobora guje ndamuha uburenganzira ati kwiki bimeze uku uyu muntu akaba yanse kandi nkumbura imara kuzuruma kuko nuku enda kwereke ndagufashe ndagushikana imbere biranashika nabo nkunda gutwara nko mu rusarasi cyane nka telefone amusantere nkamusigura ati ari kibazo kimeze uku nuku none rero ndabona uyu mwene gihugu ame bimeze uku nuku none wo mfashe iki aya yashobora kumbara ati wo muntu murungikejo kwikomini azonsange hakigire gute kinyiganire ndamurungika komine bakamutunganiriza kandi iyo bashikatse kwa musanteri nawe yarashobora guca aramutunganiza mbere akanandungikira n'icyegeranyo bya bintu byagenze nuko nkaca mbona rero kumengo kuri amategeko kwimbona uyituye ageza kugutunganiriza. Amategeko nk'ahantu je mperereye ku bwanje ndabona umengo kuhashika mengo biragoye nk'ugwaruka sikeshi tuyumva kuko ntitugira batuzanira ngo baduhe impanuro keshi nk'abantu bakure ntitubitahura.
mbona ho kugwa nk'abantu baba babijejwe baza baratembera mu mavirage mu makaritiye baduha nk'impanuro ati ibi niki kugira ngo dukwiye tubicahura neza twavyize ko benshi ntitwa tubizi kandi ntitwa twanavyize biragoye gutahura ikintu utizi. Twege twosaba yuko mwege mwoza muradushikako mukabaza ingorane z'abanyagihugu kungene ziva mu bantu badutwara kugira muze muradukubitirako kugira mwamaganye ibintu vy'igiturire. Ego menshi ntituyamenya ariko turashobora nko kumenya make nkajya habaye imanza tukamenya nk'impanuro dukuyemo gusa nkatugwaruka menshi ntituyamenye cyane. Hokorwa nuko imbere boza bararungika nk'abantu nyene bakaza baraza kutubwira natwe bw'ugwaruka tukamenya nk'amategeko tuba dukwiye nko kugenderako tukayamenya tukumva n'ayandi tukagira akarusho mu kwitwara. Shimire mwebwe mwaduhaye umwanya wanyu kugira mushobore kuza kudusigurira ku bijanye n'amategeko hamwe n'ibibazo abenegihugu bakunda guhura navyo biciye kutamenya amategeko. Wadukurikiranye ndizera ko wize vyinshi, ndizera ko wungutse vyinshi ku kintu kijanye n'amategeko. Yarika Boss for real nandi kumwe na Yera regime twongera dushimira abashoboye gutera ivyiyumviro. Yego. Twongera tubaha ikaze kandi mu kindi kiganiro mwakoze kudutega yomi naho gutaha. Tuzoburira kuri Mbere magazine hamwe na Kazoza FM. Murakoze. Mbega bungutse iki?